Hello everyone, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwese kuguma mudukurikirana kuri ya page iguma iduha ubumenyi n'ubuhinga kuri telefone. Guys, no musi ndabazaniye icigwa mwasavye muri benshi c'ukuntu woshobora guhakinga WhatsApp ya mugenzawe. Urashobora guhakinga WhatsApp bivanye n'akazi muba mukora, bigasaba yuko ama message muyakurikirana mwese. So uno musi rero ico cigwa nico nabateguriye. Uno musi mugumane nanje gushika inyuma ya video. Guys, ukaba utarakora rero aha kuri sabone, raba unyarutse ukore ngaho kuri sabone kugira ibi vyigwa tubaha vy'ubwenge ntibizoze biragucika. Uce ufyonda no ngaho ku gakengeri uce ugira kuri tute. Okay guys, nta gutevya rero je ndifashisha telefone zibiri, ndifashisha telefone zibiri. Okay, uko mubibona iyi ni telefone, iyindi nza kwifashisha iyi je ngoma ndayikoreshe nkigira impaking. Okay, mugumane nanje rero gushika inyuma ya video mubone ico cigwa c'ubwenge bateguriye. Aha rero ikintu bigusaba iyi telefone, dufate iyi ni iyiwawe, iyi niwe niyo igomze dufate iyi ije ndiko ndafata ni y'umuntu bampakinge. Iyi ni iyiwawe nshaka ibintu byo muri WhatsApp bizoze birashika. Okay, aha rero ni telefone wawe ubanza ugateresha WhatsApp iri vuga WhatsApp kuvuga jewe ngomba nkore WhatsApp sorry gatoyi, je ngomba iyi WhatsApp message mu gihe zanze nawe iyi WhatsApp usakoresha. Okay, urumva yuko WhatsApp imwe utoshobora kuyireba, donc urashobora guhira igihe waruta iyi WhatsApp Messenger uyishira muri mu gihe uzikoresha zose, urumva yuko bica bigorana. Okay, aha rero sorry gatoyi, aha rero ikintu c'ukora ucubanza uje muri Play Store, uce uraba application yitwa Parallele ya mbere, iyi akere niho bimeze. Okay, espace uce iyi application uce ugira ngaha kuri install. Ya application idufasha niki? Ya application idufasha simwe kuyigiramwo application. No kuvuga WhatsApp wewe uyesha dufate nka WhatsApp imwe, urazi WhatsApp imwe zibiri muri telefone. Aha rero ikintu no gufata application ikayihinduramwo, donc ucu ngaha igacibamwo. No kuvuga mu gihe dukoresheje WhatsApp twinjira mu application tuzosangamwo WhatsApp Messenger. Ibi rero ndabiberetse ku mvo z'abantu muza gusanga mukoresha WhatsApp WhatsApp yo muhakingiramwo mugasanga murayikoresha. Rero muce mwifashisha iyi application ya Space. Okay, iyi ndaza kubera ukuntu uca ushiramwo WhatsApp mu nyuma iri kuba install. Aha rero ikora mu gihe wowe usanzwe uyikora. Ikindi kintu nabwira namba baduhakinga WhatsApp natwe dutegerezwa gukoresha WhatsApp. Naragerageza WhatsApp business ariko murageza Messenger hakinga Messenger nimba ari ukoresha. Aha rero tureka twinjire WhatsApp. Iyi ni wanje mu vyibona yuko WhatsApp urayugurura. Aha duca dukora tonde ngaha nkuko bisanzwe. Aha twandikira ama nimero tugire accept continue, kuri accept continue. Aha rero murabona ngaha ize ngaha intuze twandikamwo inimero hejuru uburungu dutatu. Okay,
telefone yiwawe udakoresha mu vyibu muzohakinga aha ugafyonda kuri aka associate kareye complete muca kambere niko duca twemeza. Okay, acha turindi ikintu iki code nico tuba turindi. Aha rero ikintu duca dukora muri y'umuntu tugira duhakinge nije ndiko ndakoresha. Okay, telefone 2 ngo ndabibere reka mbanze rero nkupe ndabereke. Okay, aha rero turagiye muri WhatsApp y'umuntu tugomba duhakinge. Okay, uza nawe muri ya WhatsApp yiwawe business oya WhatsApp Messenger Jenny iriko 09F please 09F message duca twinjiramwo katurindire initialisation ibanzi here katwinjire uku kugira ntibidutevye. Okay, ibi bintu muze kubiraba neza ntimuzohave musanga ari imwe mwihakinze. Aha rero ucuza aha hejuru kuri utu tuburungu dutatu aha ndibaza aha mwese muratubona muratumenyereye aha ku tuburungu dutatu ugacuza kwaka kantu kagira gatatu kitwa appareil connect. Okay, naka kantu ka appareil connect uca wemeza kuba WhatsApp ziri mu congereza muza gusanga handitse linked device muze kuharaba neza duca twemeza kuri appareil connect. Kuba WhatsApp ziri mu gifaransa duce twemezako. Ugeze ngaha rero uca ufyona ngaha kuri connecter en appareil aha uca wemezako. Hamuca ugira ngaha kuri utiliser les données mobiles wemezeko. Hama urabona je ko bariko bansaba nshiremwo fingerprint wowe uca ushiramwo intuzenya mode passe y'uyo muntu nyene telefone. Aha arashobora kuba atayirimo ntibirirwa barabikuzanira hariyo shema haza ngo ushireyo shema. Okay, reka je rero shiremwo fingerprint. Okay, murabona rero ngaha murabona yuko bariko badusaba ngo duska ca kindi kiri mw'phone duca dusubira hanye. Okay, tugire iki rero duca ushako ugacibona mwone yuko ubu iki kibaza muri bona akago msige biraza ku karaja kama biraza kubasa byo murabona byose Korea turindiro ico heze kwiga haca mubona ngaha izuyu usanga jewe iyi akinze iza kubaje ziwa ibi bije ucushiramwo izina iryari ryo ryose ushobora kwandikamo ugacugira registre murabe wa murongo nawo ino. Okay, murabona wa murongo nawo kugira ushike. Okay, reka turindire murabona yuko bigomba bishike. Okay, murabona yuko umurongo wuzuye. Murabona yuko biriko biragira ngo initializing duca turindira ngo please wait a moment duca turindira akanya gatoyi duca dusanga vyaje. Reka turindire ce ndabereka na message. Okay, reka dutegereze gatoyi. aho urarindira mpaka message zizanye. Okay, reka turindire mpaka bishike. Okay, murabona guys hinge ndabereke nk'ubu urero jewe muri WhatsApp iwanje mubona message ya mbere itangura ngaha ni ya P network Burundi ndibaza murayibona na ma group abiri hinge ninjire nanje ngaha muri application ya
ya WhatsApp nsanzwe nkoresha murabe. Urabona yuko ngaha hamwe twari twanditse izina rya appareil iduhakinze, no kuvuga wandika izina ryayo ryose hari gihe batirirwa baranabiguha. Urabona ya black ko batwereka yuko yavyactive, no kuvuga vyabaye connecte muri 18 n'umunota umwe. Aha murabona aha hejuru murabona aha hejuru kuri en appareil connecté sur 4, no kuvuga ushobora guconnecta n'ama appareil n'amatelefone ane. Murabona rero za message yuko zisa, okay, murabibona. Reka ninjire isubire ndabereke murabe. Murabona P network Burundi, murabibona uko nyene zikurikirana, murabe no mwiyi, okay, murabibona yuko ariko bimeze, okay guys. Aha rero mu gihe ushaka kubideconnecta naho ubigirira mwiyi telefone yiwawe, no kuvuga wewe nyine telefone ntibikunda yuko ashobora kubideconnecta. Hana ikintu cukora ucuza hejuru nyene kutu tuburungu dutatu, hama ugacuza aha kuri parametre, no ucuza kuri appareil connecté hahandi nyene, hama ucufyonda kuri iyi appareil, no kuvuga iyi telefone yaduscaninze, duca twemeza ko, hama tugaca tuza hejuru kutu tuburungu dutatu. Urabona ko ushobora guhindura izina wari washizemo ukandika irindi, okay. Reka tudeconnecte tusubize uko vyari bimeze, hama ucuza hejuru kutu burungu dutatu, hama ucuza ngaha kuri supprimer l'appareil, okay, supprimer l'appareil. Muri iyi telefone yino bica bivamwo, ubona usanga vyavuyemo, okay. Reka rero nca ndabereka ukuntu bakoresha ya application ya parallele space, okay. So rero ukuntu bashira application imwe uyikoresha muri rya parallele space naberetse, uraza muri Play Store kwanza ubanza uyitelecharge, okay, uze uyitelecharge, uze muri aha muri recherche wandikemwo parallele space, uko parallele space, hama urungike nkuku, hama niyi ya mbere. Izi zindi zo musi nta zirimwo, izi ngo Pro ngo Lite izi nta zirimwo, niyi ya mbere dushikirako duce twemezako, okay. Ubona application originale iyi icon yayo, no kuvuga iyi logo yayo nta kintu na kimwe canditseko. Ubona ibi bindi ko biriko ngo Pro ngo Lite ngo 32 bit murabibona, ni ya mbere rero duca ucuyinstalla ugacugira open canke ouvrir, okay. Hama ucurindira ucugira agree and continue, hama urindire kandi, hama ibi bije ucurindira duce dufyonda kuri demare. Reka turindire, okay, ucufyonda gaha kuri start, okay. Reka dutegereze rero dushike indani ndabereke ukuntu application uca uyigira. Urabona ko batwereka ngo clone app hariya hejuru. Reka turindire batwereke application zose dufise, okay. Urabona izi ne application batwereka izi zitanu kwanza baduhaye ngo tubanze tuzishiremo, ucugira ngaha munsi kuri add to parallel space, duca dufyondako. Aha ucubanza ugafyonda kizi baba baguhaye kugira turonke uruhusha rwo gushiramwo izindi, okay. Aha duca tugira ngaha kuri accept, duca dufyondako, hama rero ucuza ngaha kuri add app, aha kuri aka kantu kameze nk'aga plus, aha duca twemezako. Hama rero ucubona ama application yose ufise muri telefone yawe, ucagura ama application ushaka kugira incuro zibiri, okay. Aka ka application mubona ko aka application kameze neza, okay. Ucuza urazemeza ko gusa tugira YouTube Studio, iyi Game Football 2024. Reka nce ndaba rero na WhatsApp Business ngiyi, ubona yuko zica ziba 8. Reka nshireko dukwize 10, ngire Exenda, okay. Ngire donc muca mubibona, ngire ni 1xbet, ni 1 batwereka ngo tugira application 9 zonyene, okay. Ucubanza ugashiramwo izi 9 duca turindira,
okay, murabona yuko zahejeje gushikamwo. Aha rero application dufate nk'iyi WhatsApp wagomba uhakingiremwo uca uyinjiramwo rero nkuko bisanzwe, curindira ibi bigaheza. Okay, murabona rero uhejeje gufyonda kuri application dufate WhatsApp tugomba tugire, duca tugira agree and continue aha musi nkuko mubibona. Okay, hama duce dugira nkuko bisanzwe hamwe hejuru ku tuburungu dutatu, hama link as companion device. Okay, hama murabona yuko uca dushikira hahandi iyi application, murabona ko ari application nziza cane. Asigaye ndababwira ati ciao ciao guys, ico tubasaba no gupartager ibi vyigwa kugira bishikira abandi bantu benshi. Guys, nimufashe gukora kuri s'abone ibi vyigwa kugira bishikira abandi bantu benshi. Okay, mwari kumwe na jewe nyene Obama nabateguriye iki cigwa ciza cane, ariko guys muze mugikoreshe mu nzira nziza, muze mubigirire umuntu mwumvikaye. Okay, ciao ciao rero, tuzosubira muri video ikurikira. Mwakoze kunkurikirana, tuzosubira mu bindi vyigwa.